burya ubonye umwana wo muri primaire akamubaza ibya biologie ayigari AM étude du milieu sibyo yiga hanyuma kandi mu rubuga iyo abantu bariko barakina umupira kugira umenye equipe yatsinzwe iravunana professor ingo yavuze wabyumvise je ntabyo numvise ngo byumvise gusumba umwigisha. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Icambere coco leka banze shime murafise umwarimu w'umwongera azikuragira inka neza ukarazi ibitutsi bikwiye. Ico ndakibashimye. Kweli. Nanje kindi ndakwemereye yuko niba ubishaka takaza se kuragira inka uzoze ndakaguye. Hamareje mumurikirane tugende bukebuke. Jameni je mpagaze ngaha nahagaze ndiko ndigisha ikibazo c'Imana kwerekana ko ubutatu gatatu tukiziko ni abakiziko aze anyigishe kugira ntahuze. Ikiza rero gihari umwarimu yatanguye guhaguruka ngaha ngo mwe muvuga ngo Imana yavuze tureme atangura kwipinga wewe nyinyi jewe kwipinga niza ikaravuga je nta nize nigeze mvuga. Hama rero jewe natanze imirongo nakoze muri Bibiliya nayitanze ahantu hatatu. Nayitanze mu mategeko cyangwa itangwa no kwavugishwa n'Imana. Nkumbe niyamenye wari karaganira na uwariwe acaraza banza ko asoma ngo mikete ryandikwe abaheburayo. Jameni ikete rya Paulo samajambo y'Imana samajambo y'inuma y'Imana aretse iby'Imana aretse n'amategeko y'Imana arasindagenda ku makete. Nimba mwigisha Bibiliya ba pastor zamuricarika abo bana banyu bigisha kwanza Bibiliya bamenye aho bakuri byandiko. Hagaruka ngaha atavuga tuti abantu bagira muhemu yera ariko hanyene kwera n'indimo bavuga ngo turi mu bihe bya nyuma ngo muze muri yubara mwigisha abantu bavugira ngaha nyene mbe twibarizuje bitabo cyabo abantu mu bihe bya nyuma bazo bafise muhemu yera nawe bazo bafise Yoweri 2:8 ndagusomeshe kwanza. Yoweri 2:28 hagira ati hanyuma y'ivyo nzosuka muhemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Iyo usomera usanga tuti mu gihe cy'iherezo Imana izosuka muhemu wayo kuba ari n'umubiri bose. Icyozo gihagaranga jameni abantu bari ngaha ubudafise umubiri ninde ngira niwe. Haba niba Mungu w'Imana ya majambo avuga ngo nayukuri niba Imana yavuze ko izosuka muhemu wayo kuba ari n'umubiri bose. Murumva hari umuntu ngaha afise muhemu yera ekada ariko reka tubaze dore ku kitabo muhemu yera ni igiki umubajije uti muhemu yera ni igiki ndasubiramo niwe haguruka ngaha nukube widuka ngo muhemu yera tubwire muhemu yera ni igiki isobanura ukoresha dictionnaire biblique ukoresha encyclopédie ukoresha commentaire dukeneye isobanuro iri jambo muhemu yera bisobanura iki? Soma hiyo muhemu yera. Inasema Roho Mtakatifu ni nani? Muhemu yera ni giki? Jina hili Ilitina Roho Mtakatifu muhemu yera tunalikuta mara nyingi katika neno la Mungu ambalo ni Biblia. Muri Biblia katika vitabu vya Agano la Kale tunalikuta mara 3. Marka hepo tulamandanya neno ijambo lililotafsiriwa na Roho yasiguye muhemu katika Biblia. Muri Biblia ni ruaha kwa Kiebrania mugaba yitwa ruaha na kwa Kigiriki ni pneuma. Maana ya maneno haya mawili sigura ya majambo ni moja, ni imwe. Upepo umuyaga upepo
puliza ubonye umuyaga uhushe ngo iyo niyo bitwa mpemu yera. Mpemu y'abakristo bamwitaho ngo nugiki n'umuyaga. Iturize weko minduru. Hama namwe niba muri abasomyi mufise abarimu muraza guhaguruka ngaha. Bagana hari ikibazo bafise abarimu baraza guhaguruka ngaha bazana ibitabo bisigura ati mpemu yera ni iki. Iyo singorane acadana ijambo Yohana rimwe. Abantu babamwenye kitu bantu tuliza abantu bawe kandi muri abantu minota yacu. Ikibazo gihari bavandimwe muri ko matwumviriza, ikibazo si gukoma induru, ikibazo turi mu nyandiko. Wewe ubona yuko ibyo twavuze atari byo, mwarimu wawe arahari arazana igitabo gisigura mpemu yera icyo gisigura. Icyo singorane. Hama twebwe ibyo twaze twasomye igitabo cy'iwawe nimba atari ko bisigura umuyaga uratubwira icari cyo. Icyo singorane. Yohana rimwe akavuga ngo Yesu niwe jambo. Wenyene yahereye ubwa mbere atanga imirongo ngo Imana niyo yaremye ijuru n'isi. Mu nyuma aza kwipinga ngo Yesu niwe yagize iki yaremye. Yahereye ngaho wenyene aguma yipinga agenda gutavuga ibi yipinga. Jewe aho kwipinga byose byo nahagaze ku butatu. Twebwe ubutatu ntabwo tuzi. Nimba ubuzi hagaho gutigishe. Ariko akavuga ngo Yohana rimwe ngo bisigura ngo Yesu ari jambo. Reka renda gufashe barasohoye igitabo gisigura Bibiliya. Isobanuro irashe ya Bibiliya yasohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu rya Bibiliya mu Burundi ryasohoye iyo Bibiliya yera ku rupapuro rwa 500. Dufashe jambo n'Imana ni giki. Ivyo navyo nibigo bakurusha usira kuza kurusha abantu bakumviriza ngo Yesu ngo jambo ngo ni Imana. Nico gituma basobanuye isobanuro ya Bibiliya. Kwera babonye yuko mwabesha abantu cyane. Soma iyo. Iyi nyandiko igira iti Yesu atangura igikorwa ciwe. Ijambo rihoraho. Yohana rimwe gushika ku 18. Abisirayeli bo mu gihe cy'isezerano rya kera. Ijambo ry'Imana kuri bo cyari ikintu cyanditse cyangwa kivuzwe kivuye ku Mana. Cyari ikintu gikomeye ku buryo bw'uko igihe Imana ishatse gukora ubugombe bwayo byategerezwa gushika atakabuza. Imana yaravuga bigakoreka. Harabandanya kubera ijambo ryayo. Mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yesu yitwa jambo. Mu Kigiriki Logos. Abanyabwenge b'Abagiriki bakoresha ijambo Logos. Mu kuvuga ko ivyo bizera ari nkingi y'ukuri mu vyisi. Ivyo mu mutwe wiwe. Soma neza biboneka ko Yohana ijambo Logos mu kuvuga ko ivyo bizera ari nkingi y'ukuri mu vyisi n'ijuru. Birashika ko Yohana yoba yagumya afise ivyo vyiyumviro by'abanyabwenge b'Abagiriki mu mutwe wiwe ivyo byari umutwe kwa Yohana igihe yandika ariko akaba yakoresheje ijambo Logos mu buryo bwo mw'isezerano rya kera. Ibyo ni byari mu mutwe kwa Yohana. Iyi ni isobanuro Bibiliya. Ntuzosanga ngo jambo niwe Yesu. Ngo ibyo byari mu mutwe kwa Yohana. Ni iby'abanyabwenge b'Abagiriki. Iyi niyo sobanuro isobanura mu Bibiliya mu Kirundi ya mbere ihari. Imbere y'iyi nta yindi iraboneka yakubesha abantu. Ngo Yesu ngo ni jambo. Wahisa mutakibiri. Allahu Akbar. Tuje ku butatu. Jameni twavuze yuko ubutatu tutabwemera kubera yuko naho Imana ivuga ubutatu. Turi kumwe kweli? Nimba Qur'ani ivuga yuko hariho abantu bafonze ubutatu, reka rero tugende ni bande bafonze ubutatu. Aba bantu turiko turaganira nabo baturuka kwa wa mugore Ellen G. White mu kinyana ca 18 n'abahinda yejo baje basanga Bibiliya yanditse n'abayifonze turabazi naho bari bicaye. Ariko reka turabe aba rero bafonze iyi Bibiliya,
aba nibigeze bashiramo n'ubutatu ni bande bicaye bagafonda ubutatu inama yabaye ryari yabaye hehe dusoma ibitabo bya nyuma kwisi ahuza kugenda kwisi yose nta muntu n'umwe w'umusomyi muri teology cyo kinatakizi turetse nk'abagabo bicaye ngaha tugende kuri nouveau dictionnaire théologie encyclopédique ya Roman Katolika yatwaye imyaka irenga igihumbi ariyo irongoye ubukristo mutarabaho niyizi ibyo bakoze byose iby'ibitabo iby'abamenyi babibaza Katolika niba bibaza batipa ntacyo bazi Katolika mu bitabo bizwi n'abasomyi bo kwisi ubutatu bwarafonzwe ntibwafonzwe soma ku rupapuro rw'560 cyane kuri YouTube cya kuri Google aho wotembera kwisi icyo ni kintu ata muntu w'umusomyi kwisi ashobora kugihakana turetse umuntu adakomeye cyane babungere bazana soma hiyo le symbole de Nicée ati kimenyetso cy'inama ya Niceya a été adopté par le concile qui s'est tenu en 325. Ni inama bitwa ya Niceya yabaye mu mwaka wa 325 inyuma ya Yesu. Iyi nama yatanguye itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ihera itariki 25 z'ukwezi k'umunani hakoranya abasenyeri 318 baje baserukira uburere butandukanye baharira ku ijambo rya Yesu ku butatu aho Yesu bo muhicubanye fanya iyo dans la ville de Memeno ana seminaire ati mwigisagara cy'iryo zina muri Asia ntoya uno munsi Niceya iri muri Turikiya ni igihugu Turikiya igihugu cy'abayisilamu 99 kwijana aho inama yakorewe batwarabeshe babasiramu batwakara mu bukondo mu butatu asoni envie de refuter l'hérésie arienne ni à la divinité de Jésus. Il avait paru nécessaire aux évêques réunis au Nicée de reprendre dans une profession de foi unique il parle des affirmations qui sont dans le symbole antérieur et d'autre part. En 381, ku ngoma w'umwami batazira Theodosius wa mbere haca hakorana iyindi nama igira kangahe kabiri iya mbere nibumvikanye hakorana iyindi nama igira kangahe kabiri le symbole de Nicée complété par le concile de Constantinople. Inama ya Nicée ni Constantinople bateranya bijya byiyumviro byuko Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mutima. Inama zingahe zibiri nazo nyene ntizafata ingingo ya nyuma et affirme la divinité de Saint-Esprit alors nié par la diversité hérésie. D'où l'on encore lui donne parfois le symbole de Nicée Constantinople. C'est aussi revu par le concile de chaque douane. Chaque douane. Iyindi nama rukokoma yabaye mu mwaka wa 551 inama y'Salcedone à 451. mu mwaka wa 551 inyuma ya Yesu. On présente le résumé de la foi chrétienne. Izo nama uko ari zitatu nizo zakoze ukwemera kugizwe n'abakristo bahari uno munsi bemeza ko hari Imana Data n'Imana Mwana byakozwe mu nama zingahe zitatu. Nta muntu n'umwe abaho kwisi w'umusomyi ashobora guhakana kino kintu uwo muntu kwisi nzima ntabaho. Erena wayitegusa Bega muyo nama maze kuba bagategura ubutatu nicyo kibazo gihari iyo haza kuba nkahagaze abasenyeri ba Katolika twari kuganira kubera inyuma y'abigisho ba Yesu abigisho ba Yesu barigishije abo bigishije nibo bagabitwa pere apostolique abo reba pere apostolique ariyo bapanze isezerano risha bapanga n'izi nama zose iwanyu ntabahari mwe muri abana mwagiye kwiyonkora kuri so Katolika mutaracuka mukimicuko
Nico gituma uhagarara ngaho ukavuga ngo hariho ubutatu ukarondeza muri Bibiliya ugacino ukabura ahantu biri. Ibi ni byapanzwe mu nama zingahe? Zitatu. Iyo ni encyclopedia theology. Kwisinzima nta mumenyi atayizi turetse mwebwe. Babaze ko ngaho bayifise, mwana bayifise goyikura barayifise baka itwenge ije bituma kocho bakakuganira iki. Hemuyera n'umuyaga. Yaciye asoma kwanza tuanze duhedicirwa iyi nama abayisilamu nkuko Korani yabivuze 5:73 ko bacumuye bajya abantu bavuze ko Imana iri mu butatu. Abavuze ko Imana iri mu butatu naba basenyeri bicaye mu nama ya Niseya ni Constantinople ni Sarsidon. Izi nama zitatu nizo zapanze ko Imana iri mu butatu. Aba niyo nyinshi Imana yatanze muri Korani ko bagize iki bacumuye. Abantu barahakanye. Icyo tuzi natanze kwa Yesu avuga ko Imana ari rudende nanga kwa Musa ahatabereye n'umusona. Ikibazo Yesu yavuze ko Imana imwe ari rudende kweli katavuze twe Yesu urabesha ahubwo uri Imana. We na Yesu twemereye kwemera Yesu 20:17 Yohana 20:17 Yohana inyandiko iragira iti ntunkoreko Yesu abwira abantu ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data ariko genda kwa bene data ubabarira uti Yesu ati afise bene data nimba Yesu ari Imana n'ababene se nabonye niki ni Imana genda kwa bene data ubabarira uti agira duge kwa se. Yesu ati agira duge kwa se ari weso uti kumana yiwe ariyo mana yanyu. Jamani, Yesu yabwiye abantu uti ngiye ku mana yanje ariyo mana yanyu. Wowe gatwakana ngo Yesu ngo niwe mana. Wewe na Yesu twemerende. Kenemera Yesu. Gatwakana ngo ndi umwarimu ngo Imana ngo iri mu butatu ngo na Yesu yararemye. Yesu nta nakanyegeri yagize iki yaremye. Nimba yarakaremye cyane cyane ko Yesu avuga ati yararemye nakanyegeri. Abuye aho yatanze inyandiko 5:82 Korani 5:82 kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe abantu bumvirize neza hagira hati hakika ati mu byukuri utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Ati muzobona barabasi cyane ku Waislamu nabavuga ngo n'Abayahudi acakatira ngaho na wale mushirikina nabaga abantu babangikanya Imana akaroro ngaha twe babako bigisha ko Imana iri mu butatu twe tukavuga ngo Imana niri mu butatu. Abantu bodukunda wapi abodukunda wapi abaredi basi babasira mo cyo kimwe n'Abayahudi bandanye na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu na baje babahika Imana batagira igitabo na utawaona tuza avuye hacagenda muri Yohana 4:24 kavuga ati Yesu n'umuyuda mugabo acaribagira ati abantu duhagarare nabo n'abasomyi. Igihe Yesu agiye ajya kwibajya Yakobo nawe ndagusomesha ujya mugore yahasanze hajya n'umusamariya. Samariya kuva mu mwaka wa 121 igihe cy'uko ubwami bwa Isirayeli busenyukiye busanywe n'umwami batazasarukono agira kabiri atwara Ashuri. Icyo gihe abashuri baciye batangwa gukura abantu muri Ashuri batangwa kubaterajya mu bisagara bya Isirayeli. Kimwe mu gisagara cyagiyemo abantu bavuye muri Ashuri ni Samariya. Yesu yaje mu gihe cya Yesu hari muri Samariya haba abantu atari Abayahudi. Nicyo gituma ujya mugore yari umunyasamariya. Yesu ati genda umuyuda kuko ujya we yari umunyasamariya. Yesu ni umuyuda kubera ava mu muryango kwa Yuda biciye kuri inde rero ngaho aho ni twasutumye cyitwa tuzobigisha ko Yesu atava no muryango kwande kwa Yuda. Iryo somo tuzobigaha uyundi munsi. Impamvu Yesu yavuga ati abwira Musamariya ati jewe ndi umuyuda kubera yuko abasamariya baboneye ko abanyamahanga bakabanena ambwa tuti nunene genda umuyuda kubera umuyuda icyo gihe ubwami bwa Yuda bwabayeho imyaka 135
ubwami bwa Israeli buraruko bugizwe n'imiryango 10 bumaze gusenyuka hasigara umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini. Israeli ya Yuda yasenyutse mu mwaka wa 597 isenyuwe n'umwami wa Nebukadineza umuhungu wa Nabopolasa. Mwico gihe itarasenyuka nico gihe Yesu ati genda mu Yuda ntabwo mu bari bafitaniye hagati y'Abasamariya n'Abayuda. Takbir! Mugura da wagenda mu Yuda ni nko bamaganga tubize ngo Abayuda nawe usanga biyita Abayuda bakibaga yuko Israeli ari igihugu gifise na president wacu kigira na ministre wa Benjamin Netanyahu. Muguzwana ngo twe turi Israeli bakibagira ko abantu ndi bice gitwa nuwo Yesu yamubwira ati wewe n'umuyuda mugabo Abayuda n'abasi baba Islamu guki iryo somo murazoriza natubasomeshe ubwo bwasi bwavuye none musi Palestina na Israeli baragwana n'abasi kakuje takbir Allahu akbar Allahu akbar raha sio raha kiba kugira ukimenye uja muri histoire wize histoire ibintu byose urabimenya atari histoire rero uzi ushaka kubimenya amajambo y'Imana utazi histoire ntayumenya mwenye kiti ijambo ni kwawe. Haleluya maze